uzotinye canke uze wubahe umugore. Ndigankira gapete hari umugabo araho yeje kumbarira twako turayaga nyene nkuko nyene atankumbarira ati mana ati jewe narubatse urugo umugore tubana imyaka inini ati ariko igikoko ca mbere kwisi gitinyitse n'umugore gute na umugore arashaka kukubesha ntubimenye ko yakubeshe ariko twebwe abahungu turashaka kubesha umukobwa vraiment akavuga ati twamushoboye uravyumva ariko wewe akaguma kuroba mu vyukora no mu ngendo zawe akabati wewe hari kiri kuranyegeza hari kintu Imana yabahaye nk'ubu wewe ufise umusheri wawe ukagana kamuca inyuma hari kintu Imana yabahaye abagore bashaka kuciyumvira nibamenye ko arico bakaciyumvira tu bamenye ko arico ariko bakaguma bakikubaza bakikwagiriza ukagihakana muri bo nabo nyine batume ngo nico ariko badafise proof ati rero bafise deuxième sens nimba byarabaye ba FANNY LAVINE na nabo nujya LIBERT baragirana ikibazo yego man naje ndibaza nk'abantu bo muri team ndibaza turamaze gutukana turamaze gushwana turamaze kubonana nabi kwera kira muntu afise umutwe yuko unashaka ko ibintu byiwe bigenda undi akafise umutwe yuko ashaka ibintu byiwe bigenda ariko je kosa nabonye bakoze bose sinovuga ati ntajya yakoze yarakoze nuko babishyize muri public ntibyari bikwiye kuja muri public byari bikwiye kugumizwa muri bo bakaba barondera abantu babitwara ko bakabiyaga bigaherera hiyo ariko twe tukabandanya tubakurikirana n'ibikorwa byabo ivyo bindi nivyo ku ruhande. Yes, amahoro y'Imana abane namwe muntu uri kuradukurikirana aho turi hose turi mu ntango z'umwaka nizere ko buri umwe ameze neza kandi nutameze neza yihangana Imana iramubona mwabantu umwe nubugira kandi turongeye gutangurana n'umwaka ku nguvu zidasanzwe umwaka wo gukora nibaza ko ico kiganiro ca mbere kukaba nkako nico iganiro cy'umwaka novuga ngo ndi kumwe nande nkuko mwabibonye ndi kumwe narurangiranwa mu gukina amareresi yashoboye kuduha ubutumire kuri Buja Town TV nako yitavye ubutumire bwacu twamuhaye aratwemerera nkaba ndiraje kuri mikro ya mbere mikro igira kabiri nari umutumire nari ntangwe mvuga ibigwi vyiwe n'umutumire rurangiranwa n'umurundi asanzwe mu gihugu ca Australia ariko araza kuvuga ivyiwe muri rusange reka mbanze ndamuramutse cyane yakora mu kijenya kuba ego ni sawa ego bamwita John K kubatamuzi John K ninde nk'ikibazo ca mbere bo John K no umuntu asanzwe akina filme akaba yibera muri Australia maze gukora filme zishika ku 8-9 uku nyinshi zarasohotse ariko nyinshi zasohokeye muri Australia ariko yasohotse ngaha mu Burundi benshi baba bashobora kumenya ni Corpse Enemy ama akaba ari nk'umuntu atarayiraba nko mvuga akaba ari umurundi atarayiraba vraiment uwo murundi akwiye inkoni vraiment ndashaka kumva gutarara filme Corpse Enemy filme nziza vraiment yakozwe kubw'Uburundi kubw'abarundi hama uri umurundi abantu yiraba ukunda filme ya vraiment uzambabare ariko mu kwinkoni akwiye guhanwa ni kuvuga benshi hari ukuntu ubuze by'amafilme turakunda kudohereza agaciro ibintu by'iwacu ukaca tuja mu mareresi ni reresi iri mu rurimi rw'icongereza nize nguvu washizemo kugira nabo tumva icongereza abarundi bayikurikirana canke bakurikirana amareresi nkikore no ya filme ya Corpse Enemy yari mu congereza kuva ku ntango gushika ku mpera mu congereza ariko turicarana team yo muri Australia tuvuga ati ino filme rero ni nziza ifise action ifise ibintu by'urukundo ifise amazu meza ifise ibintu byose vyiza from twagerageje gutoratorana ibintu byose bikenewe kugira filme ibe the best hama tuvuga ati reka turondere ubundi buryo tuyisiguze mu Kirundi no mu Kiswahili kugira East Africa nzima nabo nyene bashikigwe kora nk'amafilme y'iwacu yo twakoze ubwa mbere yarashitse muri Nigeria Iroko TV barayaraba baranayagura muri Australia barayaraba no muri America UK baraziraba bamwe ariko East Africa kwera ururimi nabone mengo tuko turaborohereza nabo tuvuga ati reka dukora ikintu tuborohereze nabo nyene cyo dushira muri rwa rurimi rwacu bikundira
aho ni sawa. Mukina amareresi mu Congereza ariho benshi baca bavuga ati mbeho John K ubuto bwiwe n'ubuto bwari bumeze gute yavukiye Australia kwa kunda kuduhereza ibintu byo mu Congereza no munyamahanga no Murundi yavukiye ubuto bwanyu muri rusangi bwari bumeze gute? Je navukiye mu Burundi ariko tumaze imyaka 2 twaciye tugenda muri Tanzania nabaye muri Tanzania imyaka 11 hanyuma tugenda rero muri Australia. Australia ndabaye imyaka ishika 16 urumva muri make Uburundi bwaranyibarutse hanyuma Tanzania yarandeze Australia nayo yampaye vyinshi kubera ibintu byose nagenda ronka muri filime ubushimwe ibintu byose nagenda ronka byose nabironke kenshi muri Australia gusa nanga mu Burundi nahatsindiye award imwe muri 2019 naratsinze muri BMA Uburundi bwarakureze bwarakwibarutse Tanzania irakurera Australia iguha ibintu byinshi iraguha kariyeri ari naho nyene nca ndakubaza gutangura ukina amareresi byaje gute bitanguye ryari? Bo tukiri nkiciga ndavyibuka nkiciga twari dufise groupe yitwa Tao Boys twari dufise groupe yitwa Tao Boys TAO Together as One mu Congereza numva hamwe turi hamwe ico gihe twaraba yari jewe na mutoyi wanje yitwa Bosco akawa n'undi mujama wanje yitwa ATM Jeff akawa n'undi mujama wanje yitwa Jamagira neza akaba harimo na Malikizo twari hamwe tutangwa gukora ibintu vya music turakora imiziki abantu barayikunda dukora ibintu vy'amateatre kora amateatre yakundwa cyane abazungu barakunda kudukota kazomba ati nimuze mu performing iminota 15 raba amadolari 1000 amadolari 2000 tukaperforming iminota 15 20 ari kuririmba kwari gukina amateatre twaragenda tukabikina bakaryoherwa bakaduhemba kazomba ahandi baradutelefone tukagenda uko nyene demo twabikora niko demo twateye tumenyekana muri community yiwacu yo y'abarundi muri Oscar cha tuvuga ati okay leka ano mateatre dukore filme kwa teatre ni nk'agakino ariko ugakoze nka filme navyo nyine birashoboka ndakora filme ya mbere yitwa Last Years man iyo filme vraiment ntayitandukanye ni filme songa mu Burundi mu myaka 5 iri nyuma kimwe vraiment sino ari iragali sino bes turi kuri TV ga ni atari rom filime irasohoka abantu reko batari bamenyereye filme muri Australia abarundi especially baravuga ati wow ya filime ni nziza vraiment naje nkira banavuga ati wow ya filime ni nziza vraiment ariko ngiye kwiraba nubwo ariko abantu barayikunze bica biduha encouragement baraduha turaba encourage gukora izindi ama après y'umwaka cankora indi kuco ge nariga ntabwo nari mfise akazi mfise income nariga cankora indi filime yitwa Nothing is Impossible iyo filime rero naragerageje kora navuga ati ya filime ya mbere twakoze sound sinziza ibisi byiza ibintu nagerageza ya kabiri rero ya Nothing is Impossible navuga ati reka ngerageze ajya amakosa nabonye mu ntasubire kuba muri ikurikira ndagenda ndayafuta ndayakosora amakosa Nothing is Impossible yasoza ari filime nziza ico gihe twaragurisha amakopi ico gihe twakoresha amasede muri cyage ca Kanumba twagurisha amasede ico gihe amasoko amwe yarambara ati zana kugurishiriza ati dogo zanagurishiriza amasede ku rusengero wazomva bavuga ati zana ya mafilime tukugurishiriza hamwe batwara ku ideni harabariha ariko fendo fe twagurisha amakopi arenga 300 cyatisha kuri YouTube ubu yararonse ama views arenga 65 aho hari imyaka 11 iheze rero komsa twabandanya buri umwaka nagerageza avuga ati ikosa nkoze muri filime ya mbere sinze gukora mu ya kabiri ikosa nkoze mu ya kabiri sinze gukora mu ya gatatu to the point tugera kuri Cops Enemy ni kuvuga Cops Enemy kugira uyigereko hari izindi filime nyinshi nagenda dogirako ari nk'ikibazo shanda kubaza ngaho nyene ngira hari abatabitahura uno musi ni yahe mpamvu itumukina filime mu Congereza gusa bo sinovuga ati ndazikina mu Congereza gusa ariko iyo nanditse filime nkavuga ati iyo nanditse filime kwanza ndavuga ati ino filime rero mfise intumbero yayo mfise audience yayo ndashaka kwandika filime yo mu Burundi
kenshi urashobora gusanga ntashobora gutargetinga umuzungu azoyiraba kubera target audience ni mu Burundi. Iyo cangira yacu ndayikora mu Kirundi kubera mvuga ati target audience iri ngaha reka ndayikore mu Kirundi. Yego. Ndashaka kwandika filime nkavuga ati no filime rero ndabona ko iri ku rwego international. Ndayikinya mu Kirundi sindoyigurisha hanze reka ndayishire mu Congereza ndayikinire mu Congereza. Ndayikina mu Congereza. Rero nawe ariko baratwumviriza nk'abakinyi bagenzanje especially nawe bari ati if wanditse filme banza wiyumvire uko yandikira nde uko yandikira iki nimba ushaka isoko banza wiyumvire iryo soko kuntu woryagura. Hari abantu benshi bakora nka filme ngaha mu Burundi usanga ni vya bindi nyene ariko bagize ati batwistiga akantu gatoyi gusa nimba bashira mu Giswahili baba buguriye imiryango yo muri Tanzania muri Kenya urumva uba wuguriye isoko buryaguye ushitse mu Congereza ubugiye international gusumba kandi usanga n'abazigura n'abazishaka ari benshi ego ni kuvuga wewe wita cyane kubakurikirana ibintu byawe kuruta wanashima ibintu vy'indimi ntaco biraba ko gusa wewe abakurikirana ibintu vyanje barihe bahagaze he ego uno munsi inyuma ya Cops Enemy n'izindi nyinshi wagiye urakina aho dushitse uno munsi tugeze kuyo bita Fear Woman. Yes. Nabonye ogopa wanawake man. Wanawake. John K. Aho nye. Ndashaka ubanza udusigurire iyo title. Iyo titre isigura uzotinye canke uze wubahe umugore. Uravyumva? Yego. Umunsi nkiri ndibuka nkira gapeti hari umugabo araho yaje kumbarira twako turayaga nyene nkuko nyene atankumbarira ati mana ati jewe narubatse urugo umugore tumana imyaka inini ati ariko igikoko ca mbere kwisi gitinyitse n'umugore gute na ati ibintu byamubayeko mu buzima yavuze ati wallahi igikoko ca mbere cyo gutinya n'umugore kwera arashobora gukunda n'umutima wiwe wose canke akakwanga n'umutima wiwe wose canke akagukunda akakwereka ko agukunda n'umutima wiwe wose ariko atagukunda kandi rero biragoye kumenya kuri abagore barazi guhisha ibanga gusoma tweko tworihisha nawo ntushaka kumpaririza kuri Imana twoharira n'ijuru neyesa akagaruka gute naho umugore arashaka kukubesha ntubimenye ko yakubeshe ariko twebwe abahungu turashaka kubesha umukobwa vraiment akavuga ati twamushoboye uravyumva ariko wewe akaguma kuroba mu vyukora no mu ngendo zawe akavuga ati wewe hari kiri kuranyegeza hari ikintu Imana yabahaye nk'ubu wewe ufise umusheri wawe ukagana kamuca inyuma hari ikintu Imana yabahaye abagore bashaka kuciyumvira ntibamenye ko ari ico bakaciyumvira tu bamenye ko ari ico ariko bakaguma bakikubaza bakikwagiriza ukagihakana muri bo nabo nyine batumenye ngo nico ariko badafise proof ati rero bafise deuxième sens ariko twebwe akubesha araguhejeje arigendera ego tayari naho rero havuye ico ciyumvira Fear Women nico naho cavuye vraiment washatse rero gusigurira iki ushaka gusigurira iki kuko abariko baradukurikirana niba byumve ni filme izosohoka atari kera cyane yego ni ku magenekerezo ya ryari urabitubwira dushaka kumenya hagataho icyumviro cavuye he icyumviro ca Fisije nayanditse no filme sinayanditse icyumviro cavuye ku muhungu yitwa Ivan Chris aba Ngozi yaranditse iki cyumviro hanyuma umuhungu twaje Joachim cyo nari muri Australia kwanje nari kazi nyene ndi mu biro arantelefona ambari ati bro ati ndafise filme nshaka ko dukorana please ati uze mu Burundi tuyikore ndamubara ati yindungikire kwanza maze ndayirabe meje kwiraba nayibonyemwo ibintu vyinshi cyane bimaze imisi biba ngaha kwisi no mu Burundi na nk'umuhungu n'umukobwa usanga bakundanye ariko umuhungu afise ikindi kintu agamije kuri uwo mukobwa n'umukobwa afise ikindi kintu amushakako ariko bo kuri bo bakaba berekana umengo bari muri rwa rukundo rurenze so naho twavuze ati rero reka bino bintu turavye expose kugira bije habona abantu bamenya ati man sinubwo ati ni Fear Women gusa Fear Men as well birabaho habahungu nyene usanga nyene tumeze ukundi kuntu tudashoboka filime rero izosohoka itariki 5 z'ukwa mbere ni kuri uyu wa gatanu nyene tuzoshira hanze kuri uyu wa gatanu nyene iraja hanze utazoiraba vraiment azoga inkoni umuntu atazoiraba azoga inkoni vraiment azoba naho tumusora tumwake passport y'u Burundi ko ni filime twavuze ati man tuko turayikora bahise mu Congereza aha mu Burundi ugira umukinyore wese akina mu Congereza si ibintu byoroshe je birashobora kunyorohera vraiment ariko abandi ntizokoreka cyane rero
inguvu abakinyi bashizemo kugira icongereza gisohoke kimeze bien man inguvu zirenze vraiment rero numvise ati hari umurundi atayiravye vraiment no tenda mwaka na passport umwaka na karanga passport ndakaranga mutatugatwara na wari umurundi wo vraiment kwe gushigikira ivy'iwacu dushekundi ivy'iwacu je vraiment aha uno mwanya hondi shaka ko ndashaka kubera muri Salman nkirira neza ariko navuze ati reka nze mu Burundi tugwanire filime ndundi tuziteze imbere kubera urabona ibihugu byadusize ni vyinshi u Rwanda rwaradusize Tanzania yaradusize Kenya Nigeria ariko je nk'ivyo navuze kare mu myaka 5 iri imbere man tuzatugeze ku rundi rwego ngaha mu Burundi tuzatugeze ku rundi rwego cyane yes ari naho utera unatumirira n'abarundi muri rusangi canke wanashima n'abanyamahanga bumva ikirundi bumva ikirundi bumva icongereza filime iri mu ndimi zibiri utumva ikirundi uzokumva icongereza utumva icongereza cinsi canke iki hari agasobanuye kazoba kari izosobanurwa yaraheje gusobanurwa yose ubu turitere deno bwati utazoyira abatsomwa gakarangamo okay ikintu nkunda kubaza mwiteguye kuyigurisha gute igisohoka murafya nani lancement muzokora lancement canke muzoyishira direct kuri YouTube tuzoyishira direct kuri YouTube bari hari ikintu dushaka gukora dushaka kuvuga cyane ariko hari ikintu dushaka gukora dushaka ko ino filme emera nk'iyisugu mu muryango kuri ico kintu dushaka gukora neza cyane nibanga yakabanga gato uzompamagara nko meza 5 ati wabonye vya bindi nakubwira ati vyari ibi cyane abakinyi ba filme nabonye wakinishijemwo harimo abarundi abanyamahanga barimo abo maze kubona cyane n'abarundi mbo muri ijya filime ya Fear Women nta abanyamahanga barimo kandi je ndakubwize ko Imana muno mwanya nshaka gushira investment nini cyane nshaka gushira imitahe myinshi cyane mubo ngaha gusumba bo hanze mubo ngaha kwera uravye je nko kuri FB wanje ku munsi umwe ndashaka kwandika n'abantu 50 canke barenga muri abo 50 nka 30 ushobora gusanga ari nk'abafana nyine bashaka nyine kundamutsa n'ibindi ariko nka 20 kenshi usanga ari abantu bavuga ati man je ndafise impano nshaka gukina nshaka gukishika kure ndabigenze gute mfasha nayo jonke hari umuntu umwe man ntashaka gufasha abantu bose oya uri umuntu umwe gufasha abantu bose biragoye ariko tugiye turakora ngaha dukora nabo ngaha bagenda bara profita buke ego tukiri ngaho nyene umukinyi wa filme canke umukinyi wa mareresi n'umuntu aba ari citegererezo mu bantu muri rusangi aho mugenda murakina ama filme mutanga inyigisho zitandukanye nk'ubu je iyi filme ndayiteze mu nyigisho nyinshi mwabantu irarenze ego ni kuvuga ubuzima bw'umuntu w'umukinyi wa mareresi aba ari citegererezo mu bantu nico nari ntangoye mvuga hagati aho mu misi heze hariho ibintu vyigeze kuba mu vyabaye hagati y'abakinyi b'amareresi harimo umwe nabonye wakinishijemo FANNY LAVINE vyabaye vyari hagati ya FANNY LAVINE na LIBERT nkawe nka John K wewe je ndagufata nk'umuntu w'umukinyi w'amareresi ari ku rwego mpuzamakungu ijya nyifata wewe wayakiriye gute muri rusangi mbo je vraiment sinabishimye bavuga ati ntazibana zidaseka n'amahembe kandi ivyo ndabitahura neza nimba byarabaye ba FANNY LAVINE na nujya LIBERT baragirana ikibazo man naje ndibaza nk'abantu bo muri team ndibaza twamaze gutukana twamaze gushwana twamaze kubonana nabi kwera kira muntu afise umutwe yuko nashaka ko ibintu byiwe bigenda undi akafise umutwe yuko ashaka ibintu byiwe bigenda je ndashobora kucanga ntakuramukije ariko nibisigura ko nakugaye cyangwa nagizene bisigura ko ujya mwanya ndako ndigendera hariya nsako nifitiye ayandi bindi bintu mu mutwe wanje ariko urashobora ubyiyumvira ko nabivanye n'ukuntu ntakuramukije akona rero ibyabaye muri bo mbona ari ibintu bisanzwe ko bibabo kuri bose ariko je kosa nabonye bakoze bose sinovuga ati ntajya yakoze yarakoze nuko babishyize muri public byari bikwiye kuja muri public byari bikwiye kugumizwa muri bo babarondera abantu babitwara ko bakabiyaga bigaherera hiyo ariko twe twabandanya dukurikira n'ibikorwa byabo ivyo bindi nivyo ku ruhande hagati aho arona abantu benshi baca bavuga ati baravyigenjemo nabi ntibari kubivuga ntibari kubishira ku mugaragaro byari guhera urumva impanuro bahaye uno munsi canke impanuro uhaye uwo wundi muntu wese kuko sinzi mu Giswahili bavuga ati kiyo cha jamii muba muri icitegerezo muri make ivyo wowe ukina inyigisho uzoduha ejo tugiye turabona wewe canke naka ugiye
ku mugaragaro utukana na mugenzi wawe mwakinanye mwabanye neza mwaraduye impanuro zitwubaka turacika intege je nzobwira je mba ndakubwira ubu nyene uso wabimbonye ko vraiment uzocuza ndagwe miliyoni aro jewe ntuzokubwira mbona ati ndatukana na naka ngo twarakoneye filime ngo twabonanye nabi no for what jewe nimba wankoreye nabi nk'akarorero basi nk'akarorero twakenanye nka filime naje nkakorera nk'ikintu muri filime yawe kavati John Kate nzoguhemba amafaranga ya nanaya ngukore muri filime hamuka ikora hamaje amafaranga nto yampemba je telefona umuloya nkambwira ati filime nzosohoka maka uyu n'uyu akoze ibyasabwe sinzogenda muri media burige twabivugana igihe twabisezerana media se yaririma urumva kandi ngiye kumutukisha umuntu ntuze nawe yose gusanga hari ikindi kintu cyamufatiriye cyatumye ivyo bintu yankoreye biba ntashaka kubona menya kora hari abantu benshi usanga ingorane zimubayeko ntabwira umuntu numwe wowe ukaguma wibaza ati kore kujya umuntu akarambwira ikuntu ibi nibi bivanze ukadeka amafaranga yanje mba ntumenye yuko nawe ibintu byinshi byamufatiriye yabuze nuko ntabikubwira nico gituma je ntashaka kuruka muri social media kwa social media bamfashike nama commentaire gusa no guteranya abantu gusa nta na kimwe bifasha vraiment vraiment nta na kimwe bifasha John K araje gutanga impanuro kandi aho ni muri rusange nabandi we ko radukurikirana basanze arabaririmbyi basanze arabakinya w'amareresi hari inyifato zimwe zitaba zibereye mu gihe uri citegererezo mu bantu tugana ku musozero w'ikiganiro cacu nka John K hari akabazo nkunda guherezako mu kubaza umuntu niki kibazo warifuza ko ndababaza ntababajije ngatumva Jeje kibazo mbaza ikintu nkunda mu Burundi cyane gose neza cyane tera wishu manda kunda amahoro kwisi nzima abatunzi ba mbere kwisi kintu babura na amahoro ariko amahoro tuyafise mu Burundi amahoro aruzuye umuntu ashaka kuvyuka yifitiye 1500 ku mufuko akajya kigamira umunsi ndabese umunsi ukagenda akigira ukabara gasanga umujama akamuha icupa bakiberaho neza bakiryamira neza cyane man ari kuri wacu udafise nka $50 ku mufuko urumva ikintu ngunda ngaha mu Burundi vraiment ari amahoro ari urukundo naho hariho abantu benshi bindi yajya sinobiharira bariho benshi kandi vraiment bafise umutima mubi birirwa bararogana nitwengera abariho vraiment ejo umunsi weko ndugurura kaya gacupa ka kinju cyiyumvira ati turabona ukuntu icupa rya kinju bashyize kagashashi hejuru bakaboha kubera uburozi muri kwa twagwe nta bishashi bashirako hejuru utora icupa ujyugurura winwera ariko kaya gashashi urabona ko hari ikindi kintu ga protege ntavyibona karana protege n'abantu bakora amazi atari ya pirate there you go byinshi man ni byinshi binyegeje mundo shaka kumenya akinje bava bantuka ariko nukuri ariko amahoro vraiment turayafise uko no gushima Imana vraiment no gushima Imana no gushimira abazanya amahoro mu gihugu neza cyane bayeho neza vraiment John K reka tubashimire cyane murakoze cyane reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye namwe ni ivy'agaciro byari ivy'agaciro gukorana namwe byari ivy'agaciro kuri wewe wese wafashe umwanya mwiza ugakurikirana Buja Town TV kuva ku ntango gushika ku mpera nizere ko iki kiganiro gifite ico cyakwigishije ubwo rero gahunda ni itariki 5 itariki 5 cyane karangamuntu turazegeranye cyane karangamuntu bazegeranye itariki 5 ni kuri The Light of Africa mbo English version izobiri kuri The Light of Africa hama agasobanura kaza bakari kuri Joachim Smith uratanze adresse zikwiye n'abantu mwe rero duhure kuri YouTube ku itariki 5 ubwo wadukurikiranye ari mu bihe bitameze neza ndamwifurije kuroranirwa no koroherwa Imana iramubona utangura umwaka turi muri vibe n'ingovu zidasanzwe reka dushimire wowe wese afata akanya keza akaduhanura canke akadutera intereranyo no mu buryo butandukanye hawo mu buryo bw'impanuro canke mu buryo bw'ibiboneka ibifadika mvuga nk'amafaranga reka nshimire no wese adahengeshanya kutwama hafi mu bitandukanye bye bye ciao hasta la vista.